Muri urwo rugendo rwo kuri uwo wa gatanu imvukira za komine Marangara zarashikirije iyo komine intebe 250 zo mu mashure. Izo nazo zikaba ziyongereye ku zindi nkizo bari baheruka gutanga. Izo mvukira zikavuga ko zitavye akamo zatewe na mustanteri ko gufasha kugira ngo abana bishure baronke intebe bicarako kuko hariho abana bicara hasi. Baje kuraba iyo ibikorwa vy'iterambere bigeze na cane ivyo izo mvukira umwe aho aherereye aho babasha gufasha. Uyu mugambi watanguye igihe urongoye ino komine nyakubahwa mustanteri yashikirizwa amabanga, hanyuma agacatangura kugendera imitumba yose y'ino komine atibagiye kugendera n'imvukira iyo zirangurira amabanga yazo, haba mu bisagara bitandukanye, novuga Ibujumbura, novuga Igitega, Ingozi, mu Kirundo mbere n'ahandi. Mbere akaratera akamo n'abavuka komine baba mu bihugu bitandukanye byo hanze kugira ngo biteho umugambi w'iterambere mu komine. Niwe yashikiriza intambamyi zimwe zari zisanzwe zihari, arimo arahura nazo, arimo ararongora ino komine nziza. Mw'ivyo ivyo yavuze harimo kimwe twaciye dufata nkama bari abanyeshuri biga bicaye hasi. Ico gihe natwewe twarahaciye turavyibonera, dusanga mu mashuri atandukanye hariho ico kibazo cy'abanyeshuri biga bicaye hasi. Leta yarakoze ibishobotse bararonka intebe, mugabo ntibakwigwa. Ari naco gituma hampande y'ivyo gikorwa leta yarimwe irarangura, natwebwe twaciye dufata ingingo nk'imvukira ziba hamwe tumejeje kuvuga ziti nituze dusubire tubigira indahiro kubona umwana wo muri no komine yiga yicaye hasi. Ico gihe twaciye twiyungunganya turatanga intebe ro ya mbere, mugana naho twayitanze twarasubiyemo turaraba dusanga n'ubundi ntitwakwije. Dusanga ego hari icyo byatanze, mugabo hariho abandi bakenye, ugasanga naho batari bicara hasi wacu usanga hariho benshi bicaye ku ntebe imwe, ugaca usanga ukuntu baba barimo bariga n'umwimbu duca turonka mu bumenyi kw'abo bana bica bigorana cane abarezi baba barimo barakurikirana abo bana. Nico gituma twaciye dusubira twigira inama tuvuga tuti reka turondere iro igira kabiri y'izo ntebe. Naco gituma mubona twaciye twegeranya intebe 250, ari nazo bari batubwiye yuko tuzitanze twoba dusahirije, kandi icyo kibazo kiba kimeze nk'uko kirangiye. Inyuma y'ico gikorwa baragendeye amakoperative atandukanye kugira ngo babatere intege. Twovuga nka koperative Kodapam irima umuceri kuri hegitari 13, koperative Urunani rw'Iterambere Lituvako Likadusubirako rifise impene zirenga 200. Eka na koperative Kokam irima ikawa yaragendewe. Ikindi gikorwa caranguwe n'izo mvukira cyabaye igikorwa cyo gutera imivyaro y'amavoka impande n'impande z'ikomine. Mumenya rero ko gutera imivyaro y'amavoka hamwe n'ibiti vy'umuhumuza ari umugambi iyo komine yihaye.